Non, sinashaka kuvuga ngo ni umuproducteur uhuye yanyespiye kuko giye kuraba novuga ati noba nabaye inspiré n'umuproducer wo hanze noba mbeshe kuko usanga tudakora bimwe donc inspiration ni personnelle mais kwiga uriga ubumenyi bukwiye ku bandi donc inspiration rero umuntu inspire ibiri murimo donc kuri production kuko ntitugira copy turakrea donc turiko turakrea rero dasoka mba ndiko nkora ibindi mo simba ndiko nkora ivyo nakuye ku bandi. Kaze bakunzi ba K90 TV, kaze mu biganiro byacu nko bimenyereye turaganira n'abatandukanye kugira ngo tuganire ku byo bari kwarakora abaririmbye aba producteur abahinyanyuzi mu gucapa canke abacafyi n'abandi bagiye tugenegene dutandukanye canke bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo batuyagire kene babikora n'ingene babikora. Kuno musi rero turi kumwe na FiFIG nivyo Yeah. FiFIG Pro the Hitmaker. The Hitmaker. Yes. Ni umuhinyanyuzi wo muri Master Music. Asanzwe afashanya n'abarimvyi bitura Master Music baba Masterland irafasha indirimbo zitandukanye abarimvyi ba Jadix abarimvyi ba Novich bakiri muri Master Music bakiri muri Master Music ndetse n'ubu ndibaza ko bazobandanya bitura Master Music n'abandi barimvyi batandukanye. Umuntu aribaza mbega umuhinyanyuzi afisa akamaro gaki mu muziki cyangwa mu ndirimbo yamaze gusohoka? Indirimbo yamaze gusohoka umuhinyanyuzi urya ni base muri byose kuko indirimbo igitangura umusanzu ariko arakonsoma ivyo yashoye gushira abona umusanzu indirimbo ikintu nyamukuru cumvikana cyane apa ya maji apa ya context irimo isigaye no muhinyanyuzi kuko ni beat igizwe n'ibintu byinshi cyane byinshi umuhinyanyuzi afisa akamaro kanini umuhinyanyuzi akorana gute n'umurimvyi bari muri studio? Muri studio metode zo gukorana ziba zitandukanye gusa igikuru nuko bose bashira hamwe bakavuga ati dushaka produit imeze uko dushaka ikintu kimeze uko hama gashira ingufu hamwe makaba gitoye. Yego umuntu haruye nko kwijana umuririmbyi ashyiramo ibice bingahe umuhinyanyuzi nawe agakora ingana gute? Biratandukanye bivanye na metode. Hari n'igihe umuhinyanyuzi ashobora kugira pourcentage ntoya hagiye n'abaririmbyi sanga basanzwe bafise ama idea ama beat ugasanga yashoboye gukora ibintu bitoya tukashaka dushika twameliora canke natwe tugasanga twarashoboye gukora vyinshi mu gihe umuririmbyi ashobora no kugira kore kuririmba gusa nka texte ibiki vyose agasanga indirimbo iri pre bantake umuhinyanyuzi atabari yo carrière yiwe akavuga ati reka mpamagara umuririmbyi kanaka canke umuririmbyi ayishima ashaka kuza yigura kasha yiririmba ico gihe abari pourcentage ntoya. Indirimbo Somya Masterland ino muri challenge agiriye na Somya challenge ijya ndi muri mwayikoze yego ujya mu diho mwawimviye gute w'ikirundi canke ni Masterland ajafise mu mutwe kijya cyiyumviye? Ujya mu diho twawimviriye hamwe twari kumwe muri studio tuyumviye ati dukora ikintu kimeze gute ndavuga ati turashaka indirimbo d'abord atambika indirimbo ifise vibe ifise groove donc indirimbo uyumvirije nawe ni indirimbo bayishitsemo nkaha cumva nyine ko yishangema yego ifise bass ifise indirimbo yo gutamba mu isanzwe naco gituma bagiye challenge yo gutamba. Wewe ukorana na Master Music nta nzitizi ubibonamwo nta bintu ukenera ukagira uti yomba ndigenga mba afise inzitizi ko umuntu abakeneye imisi yose kwiyagura? Musanzwe Master Music ntidukorana nkuko abandi ba producteur bakorana n'abandi bantu. Musanzwe Master Music ni nk'umuryango. Umuryango twese turi umwe nakuvuga ngo umwe wese turafashanya muri byose kuko n'ikintu taruzi nuko bamenye ko ivyo dufashanya gusa atari production gusa. Hariho n'ibindi byinshi dusanzwe dukorana. Durakorana ni juste gushira ingufu hamwe. Ni gikorwa kiri ni ingufu za mwese njo bituma mwese atawidoga. Nico gituma. Yego umuntu aribaza bwiye kuraba niveau ya production wacu mu Burundi nkawe usanzwe nabirimwo kenshi abarimvyi abo dukorana bakatubwira ngo mu Burundi twaje kurondera hanze kwera nga mu Burundi ari dusanga bamwe badashoboye hari ubuhinga butarahashika hari ibikoresho bitarahashika wowe nk'ubirimwo ivyo bibazo abarimvyi bibaza ko bihari ubivuga kwiki biriho koko cyane ivyo bintu musanze sinovuga ngo biriho kandi nuko novuga ngo ntibiriho bivana n'umuntu haba yatumbereye ego mu bisanzwe dufatiye kwiterambere
ego ni TV wanyu hamwe boca bazana hariho n'izindi zisumba yego hamwe ico gihe bavuze studio hariho studio zishobora kugira akantu kiziyongeye ko kameme ivyo navyo biba bidependana n'iterambere ry'igihugu dasoka igihugu giteye imbere nk'iki gihe dufate nko bavuze studio ya mbere nziza ntiri mu Burundi nko muri East Africa kandi nkuko nabo muri East Africa ko nk'umurundi arashaka kuvuga ati indirimbo ngira ndayirungike mu Rwanda barafise ivyuma analogique bashaka kuyicishamwo c'est bon hari arashaka kwamerera ikintu mbe tutibagiye yuko hariho n'abanyarwanda nabo bazirungika muri Nigeria hama nabo muri Nigeria nabo kazirungika muri Amerika dasoka ubusumbasumbane ntibushobora kubura bivanye doka ari terambere ry'igihugu en general mbese kuvuga ko tudashoboye kuko ama produit menshi yumvirije amahit ari ngaha mu Burundi nayakozwe n'abarundi bo ngaha mbere oui yego bisanzwe abakiriya bacu turashoboye kubasatisfeza oui kwico nyene cyo gusatisfeza abakiriya ugiye kuraba namwe murabasatisfe n'urugero baririmbye mu Burundi bariko sinovuga ngo ntitwasatisfe gusa si wose mu bisanzwe n'abaririmbyi nabo barasumbana n'abaririmbyi bose bagenda basumbana mais igikuru nuko twebwe tuba turiko tugira comparaison ahubwo turako turagira duti ntujya muririmbyi akiri hasi afise tunafise courage afise talent gusa akeneye kuba améliorer gatoya nico gihe turamwegira twamubwira ati genda ugire courage nico gituma naba mubona bose kuvuga ngo kuva kera niko bamye no bose bagiye baragira update pore oui nk'umuririmbyi mu underground cyangwa muri byashite muri studio ya mbere wowe mwakira gute ijambo rya mbere ubona wo mubwiro bwa mbere nijyaye kuko benshi arabashika kuri micro bakajukumira nabo ikiganiro cyambere oui cyambere nuko jewe ntatiranye ubwoba ndazi izina rateye ubwoba umuntu yinjiye muri Master Music n'izina donc ni nkuko ashobora kuba afise uko yaranyibaza amyashikiye gusanga siko biri mais d'aptida abo dukorana n'aba ari batoya ashobora kuza nk'umujene mutoya ashaka kunshikira nyene nkamwakira d'abord tukabanza tukayaga gatoya juste araba free donc ari centrale bituma dushaka gukora ikintu ciza Dame n'umusitari nawe abenshi tuba tuzinanye nkuko baba basanzwe bumva ibikorwa bashika tugakorana neza nyene ama mwebwe nuko masande wenyene ubwo twaza kumubaza icyumviro ko ijya ndirimbo ko ndibazana n'icimviro mwakujya mwimvira ingoma n'icimviro ngamwace mushiramwe somya challenge kumva ko ndimo mwegira somya challenge nacho hari cyo bizi ko cyazananye mwaba inspiré n'iki muri Master Music donc d'abord produit amaze kuja abona indirimbo bari umuririmbyi bisanzwe mico gihe umuririmbyi ntashobora gufata decision uwari wese mico gihe rero amaze gufata iyo decision irabitumenyesheje sanzwe irabitumenyesheje byose twa tubizi programme zose twa tuzizi gusa ide yahereye kuri we ego hama tuko turarangiza mbega gukorana nk'abaririmbyi bafise izina hano iwacu mu Burundi nka wewe umuntu ariyumvira kujya umuntu ashobora kuba arajya ati yasha kuba umusitari yumva gute nka wewe nawe kubona abaririmbyi batandukanye indirimbo zinakomeye zinakundwa ari we wadishizemo itaji uyumvirije ahantu abantu bakora yishimagiza cyangwa uyumvira atwaye agashimwe ubwo wumva gute misanzwe abari ibintu vyiza donc ibintu yo wakoze ibintu ukabona umusaruro mwiza misanzwe ukoze indirimbo umusaruro nuko ubona iyo ndirimbo iri kiravuzwa donc sindirimbo ucuja kumviriza iwawe niguma muri studio iraja abona hose ukagenda urayumva bari ibintu vyiza bibereye mico gihe biranezera gusa ntibikwiye cyane umva nogira courage donc dushaka nk'ikindi gihe tuzokumve ziko zirumvikana mu mahanga mico gihe nayo turi mu nzira turiko dutera tujayo tuvuze ko ikibazo cyo mu mahanga nuwahewe mu producteur ugira uti uyu niwe cyitegerezo cyanje no ndabira ko niwe yanyenspiye kuba mu producteur non sinashaka kuvuga ngo mu producteur uwe yanyenspiye kuko giye kuraba novuga ati no nabaye inspiré no mu producer wo hanze no ambeshe kuko usanga tudakora bimwe donc inspiration ni personnelle me kwiga uri gumenye ubukwiye ku bandi donc inspiration rero umuntu inspire bibe murimo
donc kuri production kuko ntitugira copy turakreya donc turiko turakreya rero dasoka mba ndiko nkora ibindi mo simba ndiko nkora ivyo nakuye ku bandi biba biri different yeah ego mu guheraheza tuyitsa baradukwikana ko turiko tuvugana FiFIG wo muri Master Music mujya Master Music mukorera hehe ni mu Kamenge genda hazi kuri kwadukwikirana gatoya Gare du Nord juste impande y'ibarabara nyene tukibarabara iduga ingozi donc haruguru ya gatoya tuhabona muvuze ingozi rijya ni barabara iduga ingozi igitega kayanza muvuze ingozi umenga bicaje mbika ko ari muturuka ya donc niko yariyo oui yego oya guseje simvuka mu bisanzwe basha belle okay ego ni kuri barabara rikuru ni RNA barabara rikuru riduga Bugarama canke uhari uja kuri presidence kuri Ntare house ibubamfu aho bita kuri Gare du Nord yego niho Master Music ikorera niho kandi n'umuhinyanyuzi FiFIG the Hitmaker inomba nibereye yego ni hakorera nawe nyene muri Master Music kandi muri Master Music nimukora bari muri label gusa nabandi bose bavyifuza ubu nabandi benshi mbere yego ibyo nitwokwirwa turabihagarara ko ngira ngo nka maison de production nico kaniko kazi kanyu tufuza akazi keza murakoze cyane namwe muheza gigwe yego no kwanda mutu ibintu biryoshye kandi yego biri nyuma byinshi ego tubashimire rero mwako muradukurikirana kuri K90 TV twari kumwe na FiFIG the Hitmaker muri Master Music ni producer muri Master Music akora indirimbo yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye z'abaririmbyi benshi batandukanye zizwi zimenyerewe cyane nuko tubashimire ciao